Amahoro y'Imana mwese abariko baradukurikirana urubuga rwa Sabanerwa TV turabaramukije amahoro y'Imana. Twagomba dusangire ijambo ry'Imana. Dusoma ngaha mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice ca 14 ku murongo wa 32. Dusome. Yesu asengana umubabaro ari Getsemane. Maze bashika ahantu hitwa Getsemane, abarira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ajana Petero na Yohana na Yakobo, atangura kumigwa no guhagarika umutima cane. Arababwira ati, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano mube maso. Yunguruza imbere gato, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Arasenga ati yunguruza 3:5, yunguruza imbere gato, yubama hasi arasenga ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka ati, aba data, ivyo biragushobokera, kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. Arunguruza aragaruka asanga basinziriye, abaza Petero na Simoni. Abaza Petero ati, Simoni urasinziriye? Nturushe uba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, ntimuje mu mosha mabi. N'aya majambo y'Imana ntitwokwiruka turayasoma yose, mwarimu yamenyereye murayazi, na cane cane mw'iki gihe c'iyindwi ya Pasika turiko turibuka ivy'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, ingene yadupfiriye ku musaraba, ingene yaducunguye. Wobimenya utobimenya, womenya neza ko Yesu ari we yaducunguye. Yacunguye abari mw'isi bose, yaba wewe yaba jewe, twese yaraducunguye. Twumvise ijambo ry'Imana rero ingene Yesu yasenganye umubabaro, ngo asengana intuntu ku musozi Getsemane. Ico gihe abigishwa biwe ngo yarabaduganye uwo musozi baja gusenga, ariko arobanuramwo 3 b'intamuheba bo ku mutima, aribo Petero, Yohana na Yakobo. Ngo barabunguruza abajana ahandi hantu imbere gato, hanyuma nabo arababwira ati, nimusenge ntimuje mu mosha mabi. Nuko ngo agize ngo aragaruka asanga nabo nyene basinziriye, kuko bose bari bishwe n'umubabaro, kuko babona ko na Yesu afise intuntu n'umubabaro. Wokwibaza ati, mbega intuntu Yesu yari afise? Ahandi harya muri Luka banditse ngo atangura kumigwa no guhagarika umutima. Icatuma Yesu ahagarika umutima, icatuma yumigwa, icatuma asengana akabonge, kwari ukubera ivyaha vyanje na wewe. Nukuvuga Yesu nta kindi cari camuzanye mw'isi, yari yazanywe no gucungura umwana w'umuntu. Kuko ibimazi vy'Abayuda ntaho vyashikanye umwana w'umuntu, ntaho vyacungiye umwana w'umuntu. Hari hakenewe ko haboneka ikimazi c'amaraso y'utagira igicumuro, amaraso ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Hano rero umurongo mfise numva twosangira, twokwishimikiza n'uyu murongo wo kunguruza. Ngo nuko Yesu arunguruza. Ahandi hajya muri Luka banditse ngo yunguruza imbere gato, ngo nk'ahoterwa ibuye. Ngo yunguruza imbere gato nk'ahoterwa ibuye, ngo atangura gusenga, ngo arubama. Nawe niwibaze ijambo ry'Imana uko rivuga ngo Yesu Kristo niwe buye abubatsi bagaye ryabaye irigumye imfuruka. Nukuvuga Yesu niwe buye, nawe ngo yunguruza nk'ahoterwa iki? Nk'ahoterwa ibuye. Byumvikana yungururije muri we nyene, kuko niwe buye nyene. Yunguruza ngo imbere gato, ngo nk'ahoterwa ibuye. Mwene data uri kurankurikirana, nawe uyu munsi, iyi minsi turimwo, wibaze, tekereze neza, wiyumvire ku rupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Nawe ugira ico ukoze, wunguruze
uve mu ntege nke, uve mu byaha, uve mu ngeso mbi, uve mu busambanyi, uve mu kaboregwe, uve mu busuma, uve mu bwicanyi, wungururize muri Yesu. Haleluya. Wungururize ntahoterwa ibuye. Iryo buye ninde? Yesu. Turabona hariya umusavyi w'Imana Yakobo igihe yari karahunga murumuna we ngo ageze mu kiyaya c'ipadanaramu ngo aca ngo ngo hagera bwije ngo aca ngo arasinzira yiseguje ibuye. Uravyumva? Ngo aca yiseguje ibuye arasinzira. Iryo buye yiseguje yarinde? Yari Yesu. Ngo aca arota icuririzo rero, abona abamarayika ngo bamanuka abandi baduga, abandi bamanuka abandi baduga, baza kumuraba. Wundi ahishuriwe ko ngo abaduga ngo baba baduganye ibibazo by'umusavyi w'Imana, bamanuka ngo baba bamanukanye inyishu. Haleluya. Imana idufashe cyane. Nawe mwene data wunguruze, uve mu ntege nke, kuko Yesu nta kindi cyamuzanye mw'isi, yaje no gukiza no kurondera icari cazimiye. Nawe wunguruze, uve mu ntege nke. Uru rupfu rwa Yesu ntituruvuge ku munwa gusa, turirimba ruhibongoza umengo ni ibintu by'imigenzo. Haba namba. Twari dukwiye twese kunguruza, umuntu akava aho yaraje, ukibaza, ukiyumvira neza mu mutima, mbega nari maze igihe nkora ibiki? Ibyo maze nk'iminsi birahimbara Imana? Yesu rero ngo arunguruza, arubama, aca bugufi, arasenga. Ijambo ry'Imana twereka neza ngo Yesu ngo yari yazanywe no kurondera no gukiza umwana w'umuntu, asiga icubahiro mw'ijuru, ngo aramanuka aca mu nkumi Mariya, yicisha bugufi ngo acika usa n'abantu, araganduka, asiga icubahiro ciwe mw'ijuru, aramanuka, aratubambirwa, ngo gushika no ku rupfu, mbere urupfu rwo ku musaraba. Niwibaze nawe urupfu rwo ku musaraba, umuntu yabambwa yaba yiswe ikivume. Mu vyagezwe vy'Abaroma, umuntu abambwe yaba yiswe ikivume, yabavumwe. Yesu yemera umuvumo, natwe turavumurwa. Arabambwa, natwe turabamburwa. Barekura Baraba umwicanyi, umuntu yakoze amanyanga, bari baramukatiye, mugabo abantu barasemerera ngo turekurire Baraba, nihapfungwe, nihicwe Yesu umunyanazareti. Imana idufashe cyane. Bantu mwese muriko muradukurikirana, bantu mwese muriko murumvira ijambo ry'Imana, umuntu wese yibaze mu mutima ico yokora muri iyi misi, kuko icyazanye Yesu mw'isi ni ukuducungura, icyazanye Yesu mw'isi ni ukuduha ubugingo. Yaremeye aratwigura. Ni jewe nari nkwiye kubambwa, niwe wari ukwiye kubambwa, ariko Yesu murantunga, Yesu yaremeye aratwigura, aratubambirwa. Yesu rero, harya Yesu ariko arasenga rero, dusubiye harya twasomye, ngo asengana umubabaro n'intonto nyinshi cyane, asanga abigishwa be basinziriye, na bamwe yari yatwaye b'abanyamabanga biwe batatu, nabo nyene ubwo rupfu rwa Yesu rwari rwabagose, nabo nyene asanga basinziriye. Nuko rero arababwira ati, noneho rero nimwisinzirire, wungura arashitse. Imana idufashe cyane. Tugereranije kwibaza neza igihe Yesu yafatwa, Bibiri tugira ngo hari mu gaturuturu, kandi tugereranije kwiyumvira ya nkoko imwe yabika. Ijya nkoko yabitse bamaze kumugeza hehe? Kwa Kayafa, muri rwa rugo rw'umuherezi mukuru. Byumvikana ugereranije kuraba inkoko zibika saa 10, hari n'izibika saa 9:30, saa 10 mu rukerera. Yesu izo saha baza bamufashe, bamukuye kuri wa musozi Getsemane, bamujanye yashitse mu rugo kwa Kayafa, umuherezi mukuru. Byumvikana ugereranije neza, ugashira mu vyumviro,
yoba yafashwe nko mu masaha 9 z'ijoro. Baramujana nkuko bamukura ngaha mu gisagara, dufate nkaha twaho turi mu Ngagara kate 10, nk'ubu Yesu bakaba bamujanye muri ville, bamukuye ngaha saa 9 bamutwaye mu rugo kwa Kayafa muri ville. Uwo Kayafa yari umuherezi mukuru, bamushikanyeyo rero. Nuko Yesu muribuka ko yari yabwiye Petero, tewe Simoni Petero, nubwo uvuze uko ngo uzonkurikira gushika no mu rupfu, inkoko itarabi kuzomaze kunyihakana 3 kose. Imana idufashe cyane. Iyo nkoko yagiye kubika Petero amaze kwihakana Yesu. Murumva aho hari kwa Kayafa, ucamva ko Yesu bari bamufashe mu gaturuturu nka saa 9, ushize mu urwo rugendo bakoze bava i Getsemane bamujanye, ngo bamufashe bafise amahiri, bafise inkota, bafise amacumu, nuko ngo n'ibimuri bigereranwa n'amatoroshi. Murumva ko hari mu mutwenzi, hari mu rukerera, hari mw'ijoro. Bamufata nk'umwambuzi, bamufata nk'umusuma, kandi atacaha na kimwe yari afise, azize ibyaha byacu. Imana idufashe cyane. Rero bene data, twagomba dusangire ijambo rivuga ngo kunguruza. Umuntu wese akunguruza, ukava mu byo wahoramwo bibi bidahimbara Imana, ugakora ibihimbara Imana. Nuko rero Yesu baramufata. Umva ayo magorwa Yesu yatuboneye ko bene data. Baramufata mwako gaturuturu, inkoko irabika, izo saa 10 z'ijoro mu mutwenzi ari kwa Kayafa. Kwa Kayafa bamukuraho bamujana kwa Herode. Kwa Herode bamukuraho bamujana kwa Pilato. Yari va evye bamuhanahana nkuko bahanahana umupira. Imana idufashe cyane. Ico gihe rero ngo Pilato na Herode barantana, bari basanzwe batavugana, bari basanzwe bafise ibyo bapfuye bya politike ntazi, ariko Yesu ashitse hagati muri bo baca barahuza. Nuko Pilato yandikira icete Herode, nyakubahwa mugenzi wanje nkunda cyane Herode, ndakurungikiye umuntu umfashe kumucira urubanza, jewe mbonye no gungururizi wawe. Nuko Herode yandikiye Pilato, arasoma ico cete, abona n'uwamurungikiye. Nuko Pilato rero nawe arasoma ico cete, nawe aramusubiza. Narigombye kuvuga ko aho Yesu ashitse, abankana baca basubira guhuza, abatahura bandikiranira baca basubira guhandikiranira, abatahura batelefonana baca basubira gutelefonana. Nukuvuga Yesu niwe muhuza. Yesu akuraho urwanka, akuraho amacakubiri, akuraho amoko, akuraho uburyarya, akuraho ubusuma, akuraho ikintu cyose gitandukanya abantu, kuko Yesu ni rukundo. Imana idufashe cyane. Nuko Yesu baramufata, wamucira urubanza n'uyu Pilato. Pilato rero nawe nyene umugore we aramubwira ati, jewe naraye ndose mbabazwa kubw'uwo mugororotsi, ntugire icyo umukora namba, naraye ndose tubabazwa cyane kubw'uwo mugororotsi. Pilato avyumvise ngo aramukubitisha, aca aramurekura. Nuko amaze kumukubitisha, nuko baca aramufata baramujana, bamuremeka umusaraba. Abo ni bande? N'abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, abiyita ngo n'abantu b'Imana. Nibo bagiye kumubamba, bamuhoye iki? Ishari. Mugabo yari intumbero y'Imana, kwari kugira ngo Yesu aducungure, kuko nico cari camuzanye. Imana idufashe cyane. Nagomba mvuga ingene Yesu bamuzegembanye kuva izo saha zo mu mutwenzi gushika bamubambye ku musaraba. Mugabo bataramubamba, ngo ageze mu nzira, harageze aho ngo babone umusaraba uri kuramuremera, umunaniza, kuko yari yakubiswe. Hari inkoni zitwa ngo ingage bakubita zifise amahwa, ngo amahwa akaca ashishimura, inyama zigatarika. Nuko rero Yesu ngo yarushe, ngo babona umunyakurene yitwa Simoni, ngo yari yivire mu mirima. Aho rero ni muri Afrika, ngo yari umunyafrika.
ugerageje ukaraba barya abantu bakinye ifilime ya Yesu bakoreshejwe n'Imana kuko urabona ingene Simoni yagaragaje ngo yakira umusaraba Yesu biranka, ntiyawikoreye wenyine, yabaye mumufashe, ni ukuvuga bawujamwo bose, kuko Yesu akorekeranye umusaraba ntawo woshobora namba. Yesu atarimwo umusaraba ntiwo ushobora. Niko na Simoni vyagenze. Muze mukurikirana ifilime ya Yesu barya abantu n'Imana yabakoresheje. Nuko Simoni rero aramufasha, bageze igorogota, Simoni aritahira, baca rero bamubambako. Turavye neza hariho abantu bakunze kuvuga ngo Yesu ngo bamubambye ngo isaha 6, ariko sivyo. Hari igihe umuntu aba yihenze. Yesu bamubambye saa 3 zo mu gitondo. Murumva ko yari yafashwe sangapi? Yari yafashwe saa 10 cyangwa saa 9 gutyo mu gaturuturu. Baramuzegembana kwa Pilato, kwa Kayafa, kwa Herode, ariko akubitwa, amaraso yashungurutse, umubiri wose wuzuye amaraso n'ibikomere. Aho hose kwarugira ngo haboneke ikimazi yo kutuboza ibyaha n'ubuhumane. Nuko rero Yesu bamukomereye ku musaraba isaha 3 zo mu gatondo. Ibyo muzoza murabisoma mu ijambo ry'Imana. Usomye harya muri Mariko 15 ku murongo wa 25 urabibona neza ko Yesu bamubambye saa 3 zo mu gatondo. Nawe niwibaze guhera saa 3 zo mu gatondo, amaguru ameze uko, amaboko ameze uko, amaguru bayatobekeranijemwo ivyuma, imisumari, imambo z'ivyuma, amaboko bayabambye. Nta hantu yaraciyumva. Mani dufashe cyane. Muririmbyi niko yaririmbye ngo nta hantu yaraciyumva. Amaraso yari yamukakamye, umubiri wose wuzuye amaraso, ibikomere, kuva saa 3 zo mu gatondo. Ariko umusaraba ugerageje guharura neza ko Yesu yacikanye saa 9 zuzuye. Yesu yamaze ku musaraba amasaha 6. Haleluya! Bisobanurwa ngo igiharuro cy'umwana w'umuntu amasaha 6. Yabambwe saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, amasaha 6. Bisobanurwa igiharuro cy'umuntu. Yari yaje gucungura umuntu nyene. Yabambwe ku musaraba, yamaze ku musaraba amasaha ngana n'igiharuro cy'umuntu. Nukuvuga rero murumva ko yabambwe saa 3, isaha saa 6, arizo saha 6 Bibiri ivuga, nawe nyene irabivuga. Saha 6 niho ubwira kabiri bwatangura. Ubwira kabiri bwatanguye Yesu amaze isaha 3 ku musaraba. Ubwira kabiri bukwira igihugu cyose, mbere bukwira isi yose. Abantu batangura kuvuga ati ibintu nibiki, turagowe. N'ababasuma bari babambanywe na Yesu nabo nyene batangura kumutuka. Uravyumva? Baramutuka ngo wigize ngo uri umwana w'Imana, ngo wigize ngo gukiza abarwayi, ngo wigize ngo ukora ibitangaza, ngo niwimanure, ngo natwe nyene dukiza. Ico cyari gisuma cyo mu bumoso, ibubafu. Gisuma cyari kibambwe ibubafu, nico cyatutse Yesu. Bane dufashe cyane. Ariko ikiburyo, haleluya, ikiburyo ngo kiraza kirenza amaso, kirabwira wa musuma mugeze ati mbega sha we no kubaha Imana ntuyubaha. Uyu azize ibyaha byacu, ariko tweho tuzize ibyo twakoze. Mwami uranyibukane washika mu bwami bwawe. Haleluya. Yesu ashahindukira ati ndakubwiye ukuri, mu kanya gatoya uraza kuba uri kumwe nanje muri paradizo. Haleluya. Mana dufashe cyane. Ico gisuma kica kironka ijuru mu kanya gatoya, kironka imbabazi mu kanya gatoya, cihaniye hehe? Ku musaraba. Wewe nawe iyo bariko barakubwira ibyo gutunganya ubugingo, uvuga ngo nzoba ndihana, ngo nzokwihana ninabona ngira mpfe,
ngo mbega ninde azi umunsi canke isaha. Ubuntu bw'iyagisuma cagiriwe si bose babugirirwa. Imana idufashe cane. Yesu rero amara amasaha 6 ku musaraba, guhera saa 6 saa 6 ubwira kabiri ukwira isi yose, haba nyamugigima, haba ibintu bikomeye, haba ukwasana kw'imituragaro, abari aho bose baratangara ati none ibi bintu nibiki. Ikimenyetso ca nyuma, ibitandara vy'amabuye birasadagurika, nuko imva ziruguruka, nuko igihuzu gikingiriye ahera cane h'urusengero gitantabukamwo kubiri. Abantu bose barabona ivyahera. Byari bisigura ko turonse ubwishikira. Amen. Turonse ubwishikira bwo kwishikira imbere y'Imana atanumwe duciyeko. Yesu araduciriye inzira yo kwishikira imbere y'Imana, yo kwishikira ku Mana ukayisaba imbabazi iti Mana ngirira imbabazi. Imana ikacikuharira diregite utiriwe uraca ahandi hantu. Haleluya. Kuko ico gihuzu cyari gikingiriye ahera, cyari gikingiriye ahantu abaherezi baza kudusabira imbabazi, abantu bakihana ibyaha, abaherezi bakababwira ati zana impongano, bakazana inka n'amapfizi n'ibiki, bakabajanira, bakagenda gutanga ivyo bimazi, hanyuma bakagaruka bakababwira ati Imana irabababariye. Imana irabababariye. Ariko uyu munsi uremerewe kwisabira imbabazi diregite imbere y'Imana. Uremerewe kurenguka utiriwe atanga intama, utiriwe atanga imfizi, utiriwe atanga inka. Imbabazi z'Imana ni ku buntu. Imana idufashe cyane. Yesu rero isaha 9 igeze, niho rero ngo yajondamika umutwe, ariko ahejeje kuvuga amajambo akomeye cyane. Aravuga ati Eri Eri lama sabakthani. Byasobanurwa ngo Mana yanje niki kikumpebesheje. Abari aho ntibabitahuye kuko rwari ururimi rw'ijuru, rwari ururimi rwo mw'ijuru. Nuko ngo umusozi umwe muri abo ngo acarirukanga afata sipongo ayihambira kw'irenga, ngo aragenda akoza mu nkarisha, arazana aramuhereza. Ni kuvuga sipongo kari akantu kaka eponge yahambiriye kw'irenga, akantu kameze nk'urubingo, hanyuma aragenda akoza mu gakarabo karimo inkarishe ariyo inzoga, ngo arungikisha ku musaraba Yesu, amukoza ku munwa ngo anunuze kaka eponge. Yesu ngo ayumvirije yanka kuyinywa. Haleluya. Yesu aranka kunywa ibiboreza, Yesu aranka kunywa inzoga, aranka kunywa iyo vino. Hanyuma rero ngo acasanza amaboko, ahamagara bari higa n'abari hino, aravuga ati byo kubacungura biragize gute, birarangiye. Ajondamika umutwe aracikana. Imana idufashe cyane. Bene data, nagomba ngo aya majambo agira icyo ahinduye mu bugingo bwacu, agira icyo aguhinduye ko nawe uri kurakurikirana ubutumwa. Wibaze icyamanukanye Yesu mw'isi, akava hariya mw'ijuru, akamanuka agasiga ubwiza bwiwe, akaza aje kukurondera. Raba amaraso yavuye, raba icumu bamucumise mu rubavu. Imana idufashe cyane. Hose yari kararondera wewe nanje. Amaze gucikana rero ngo umusoda acaraza afata icumu ngo amucumita mu rubavu, ngo haca hisuka amaraso n'amazi. Ayo mazi ngo niyo atwoza ubuhumane bw'umubiri. Iyo umuntu yakiriye umwami Yesu, n'ubwiza bw'Imana buramubako. Ayo mazi aca mutyorora, ugahinduka mushasha. Abantu bagatangara ati yo ingene asigaye asa, kuva hakirijwe yemwe yasigaye ari mwiza. No kubera iki? Ya maraso ya mazi yava mu rubavu rwa Yesu. Amaraso yiwe nayo niyo atwoza ivyaha. Nihajya uzoca wumva wararonse amahoro, warahariwe, wumva umwidegemvyo, wumva urukundo, wumva ukunda Imana, wumva ataco gukura kuri Yesu. N'amaraso ya Yesu yakogeje agukuramo za ngeso mbi, vya vyaha wagenderamwo. Imana idufashe cyane rero muri iyi minsi yo kwibuka iby'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Nifuje ko twosangiriye amajambo y'Imana. Bene data, ijambo ry'Imana nturivuge ku munwa gusa, oya,
uru rupfu rwa Yesu rugira ico rukoze mu bugingo bwawe, nawe wunguruze uve mw'izo ntege nke, uve mw'ivyo bitagira ikimazi, uve mw'ivyo wajakariye, uve mw'ubwo rwanko, uve mw'ubwo busuma, uve mu busambanyi, uve mu kaboregwe, ukora ibihimbara Imana. Niwakora ivyo Imana izoguhezagira, kandi Imana izobana nawe, ntaco uzobura, ntaco uzoba mwene data. Nuko n'aya majambo y'Imana nari mfise atubwira ivyo kunguruza, umuntu akunguruza akaja mu Mana, akava mu vyaha, akaja imbere y'Imana, Imana ikamuzigama. Nkuko Yesu yunguruje, nawe ndakwipfurije kunguruza mwene data. Uru rupfu rwa Yesu ruguhindure mushasha, amaraso ya Yesu akwezwe mushasha mu bugingo bwawe, ube igikoresho c'Imana, nawe uhimbara Imana n'abantu. N'aya majambo y'Imana mwese muyumvise, Imana nibahezagire. Amen.